Kw'igenekerezo ry'icenda Ntwarante uno mwaka umukuru n'Inkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien Ndikuriyo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'ivyegera vyiwe ba Nyakwubahwa Spès-Caritas NJEBARIKANUYE na Anicet NIYONGABO yarifadikanije n'abandi barundi mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ivyo birori bikaba vyabereye ku murwa mukuru wa poritike Gitega ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma. Icivugo c'uwo munsi cari duhagurukire twese guteza imbere agateka k'umukenyezi. Ivyo birori vyama bihimbazwa kw'isi nzima uko umwaka utashe kw'igenekerezo ry'umunani Ntwarante, ariko bikaba vyungururijwe ku munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda Ntwarante kuko vyari vyahuriranye n'umunsi w'Imana. Bikaba rero vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Pierre NKURUNZIZA ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abategetsi batandukanye bajejwe amabanga hambaye y'igihugu, abashinga amateka n'abakenguzamateka, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, amashirahamwe n'amashengero atandukanye, abajejwe intwaro n'abene gihugu isinzi baje bava mu mihingo itandukanye. Ivyo birori bikaba vyaranzwe n'idefile ndende y'abakenyezi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu. Aha twovuga nk'abo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, abo mu bushikiranganje butandukanye, abo mu mashirahamwe, abikorera ivyabo, n'abo mu nzego z'igisirikare n'igipolisi. Mu bindi vyaranze ivyo birori n'ubushimwe umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi mu Burundi yahaye umukuru w'igihugu bugizwe n'ikidari hamwe n'igikombe kuko ari intwari y'akarorero haba mu iterambere ry'abakenyezi canke ry'igihugu. N'abandi bagize uruhara ruhambaye mu guteza imbere umukenyezi no guharanira agateka kiwe bararonkejwe ubushimwe. Mu ijambo ry'uwo munsi ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Pierre NKURUNZIZA yavuze ko abarundikazi bokwama bazirikana Imana bashira imbere inyungu z'Uburundi, z'abarundi n'abarundikazi, kuzibukira ico cyose gihanamiye urugo no kugarukira indero y'urwaruka. Bakenyezi barundikazi, Imana yamye ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu Burundi, tubisanga no mu civugo Uburundi butanguye Imana umwami Uburundi. Ni naco gituma umukenyezi w'umurundikazi akwiye kuzirikana kandi no munsi Imana ifise ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi. Ahantu harakomeye ku murundikazi ntuhabanduke. Mwame mubizirikana, mwongere muvyibuka ko Imana yamye imanira mu rugo, mu muryango, ku mukenyezi kuko ari we nkingi y'urugo. Iyerekwa ry'abo dukesha Uburundi Imana duhaye tubamwo uno munsi. Abakenyezi barundikazi mumenye neza yuko iyerekwa ry'abasoko n'abasokuruza w'icacu Burundi ari iteka ry'u Burundi n'iteka ry'abuzukuruza bacu. Iri yerekwa rirakomeye muzo kurigenderamwo. Ivyo mukora vyose mpera n'imeruka mubanze murabe inyungu z'abarundi n'abarundikazi nizihe. Nitujane n'agakuku. Abandi bafise inyungu zabo barondera kandi bakurikirana. Mwebwe iyo mukora vyose abavuga mu bumvirize mugamwe mushabisi yose ku munzane inyungu z'u Burundi z'abarundi n'abarundikazi ubwa mbere ziri iteka ry'u Burundi nabuzukuruza. Mugaca muraba rero iteka inyungu yabuzukuruza bacu tutakihari zirihe. Nizo mubaye bakenyezi b'abanyabwenge nka kwa kundi bamaze imisi babigisha. Urugo abakenyezi b'abarundikazi, urugo niwo mushinge niryo shingiro ry'igihugu. Ikintu cyose kiza gihanamiye urugo murakizibukira. Kandi bitero ni byinshi cyane, bamwe baza binyegeje inyuma y'ayo mategeko n'agateka kazi na muntu mugabo tugasanga ko barahungabanya ingo. Urugo niwo mushinge no shingiro ry'igihugu, muhabere maso. Ikintu cyose gihungabanije urugo kiba gihungabanije na serugo, kiba gihungabanije na rugo, kiba gihungabanije n'abana ababuzuko nabuzukuruza. Mube maso. Tubwira bumva kandi murafise amatwi murumva kandi murafise amaso murabona. Urugo umukenyezi rube umwitwarariko y'ibindi vyose. Mwavuze ibibanza ni vyiza bya bice vyose mugabo urugo
ibibanza byose hamwe byo gutandukanya n'urugo ntaco byo bikumariye. Abakenyezi b'abarundi kazi ndiko nababwira ibintu mwumva kamuze mu bigendereze rimwe na rimwe haro murondera ibintu kandi ni vyiza kurondera ibintu ni vyiza muga kubihagararamwo neza ni kindi kintu. Genda mubanze mwige neza mwigishanye ukuntu nivyo mufise mubihagararamwo neza ivyoza bisumba ibyo mufise muzoca mwitegurira kubihagararamwo neza gusumba. Ko je ndafise uburambe narabibonye rimwe na rimwe abakenyezi baronse ibibanza bikomakomeye mugende kwa Burundi imyaka 15 narabibonye haravyatumye ingo zisambuka kandi natwe twifuza ko ingo zikomera nako twifuza ko ingo zisambuka dushaka ko zikomera. Abakenyezi akona gashinge ndabatere yo bashaho akona gashinge mugatware kuzirikana wa mwibutsa ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Tugarukire rero indero kuko abigeme mu no munsi ejo nibo zo barabakenyezi tubafashe ngo bakorane indero nziza ejo nituze dutukwe n'abakwe. Ababigeme ejo nibo bazoba araba mama nibo bazoba arabakenyezi mugabo indero mubaha nizo bakurikirana mu ngo zabo. Niba mwareze neza abakwe bazoshima ariko mwareze nabi abakwe bazobatuka. Mbuti tewe nimera umukenyezi ni nkingi iteka riterambere mu muryango no mu gihugu. Dusajya abakenyezi kwama rero bazirikana ico civugo